tugiye kuganira ngiye kubereka uburyo Amerika imbaraga zanye amato zijya umva amato yari ikoni basize mu mpande y'ikiyaga ca wareze kubo bita bose nivyo tugiye turaba uburemere Amerika ishobora gukoresha satellite kukuraba urazi ko afite ama satellite atandukanye zo kuraba cyo bagakoresha bomb B2 bomb spirit B2 bagakoresha man kiba gifise B2 ituma information reality ko B2 ni kintu utazigera ubona ni kintu ni ndege utazigere unakeka akomeye atavugura azi ko yafise mesh cyane so baca yatukigotwa baca baja south north west yani gihugu. What's up, my people? How you doing? I hope you do good and I hope you do fine. But if you not do good or not do fine, man, I still told you, don't worry. Tomorrow can be wonderful day because tomorrow is another day. So, mumeze gute? Muraho? Mumeze neza? Nibaze ko mumeze neza. Nibaze ko mukomeye. Hama nimba mudakomeye cyangwa mutameze neza, nkomeza kubabwira men, ntimucike intege. Kuko ejo ashobora kuba heza kuko ejo ari undi munsi kandi urabizi ko bucana yandi so ntiwihebe so nibaze ko meze neza ndi wa muhungu wanyu African King. Yes sir, I'm back to your TV, to your laptop, to your iPad, to your phone, to whatever you watch me, man. I'm back. I'm still African King. Kaze kuri tuyage Comcast TV, man. Nimba warakoze subscribe aha ni muhira nimutarayikora gira subscribe right now endereka dusangire ikivi ndagarutse man uko buri munsi mbonye man uko ndabazaniye amakuru mashasha ni ndababwira ati bandabakonzaniye amakuru ngira wumvise ariko utigeze umenya uko vyagenze canke utigeze umenya mu buryo burambuye mbega vyagenze gute. So mpamatindiye buri munsi murangira nti what's up America, what's up Canada, what's up Australia, what's up Europe, what's up Asia, what's up Africa, Netherlands, man, what's up people. Nibaze ko muguwe neza abakristo ndabaramutsa ati Imana ishimwe canke Yesu ashimwe. Hama abayisonda ndabaramutsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nibaze ko mumeze neza, nibaze ko Ramadhani yanyu imeze neza, so nibaze ko muri ko murasuguma bukebuke. So nubwo bitaboroheye mutari mu bihe byoroheye abayisilamu mizirima bose bari hose and I think nyene y'umizirima abamizirima bari nk'aba brothers n'aba sisters iyo natewe ni nkuko bose baba batewe. Nibaze ko mumeze neza cyo no babwira tu inshallah byose bizohera kandi Ramadhani izogenda neza, so Imana iri kumwe namwe. So nivyo bintu no vuga ko noremesha aba muslima canke aba islamu bose aho muherereye hose. Gusa sivyo nivyo nyene ubuzima burakomeza. I think ndababwiye ati Ramadhani mubaraka nivyo no bipfuriza muri aka kanya. So nibaze ko meze neza rero man. So ikintu kinjanye urabizi umunsi yo nje ngaha nako imbanzanye ibintu bishasha bintu cyangwa uba warumvise nyene uko nabikubwiye uba warumvise ariko utamenye mu buryo bwabo mbega vyagenze gute niwe buhinga. So ikintu nzanye nuko uko Amerika na Iran bako barapigana mu mitwe bako baraterana imitwe ni danje ubakarere ka Iran n'umuriro na mabomba gumavuga hirya no hino. So ubu njenjene tuje kuganira ndakubwire uburyo canke ndakwereke uburyo abanyamerika bashoboye gutera Iran boroheye, bashoboye gusambura Iran boroheye, uko babigenze, uko baraba Iran, uko bayikontrola, uko boyikora ivyo bashaka bivanye n'imbaraga bafise gusumvya aba Iran canke regime. So guys nibaze ko meze neza. So muri aka kanya rero ikintu tugiye kuganira ngiye kubereka uburyo Amerika imbaraga zanye amato zijya umva recon boat ajya amato ya recon basize mu mpande y'ikiyaga ca regime, Asia regime, Sea regime
mu kiyaga caba regime caba Irania caba Arabu warevu kubo bita bose nivyo tugiye turaba uburemere bifrise turaba imbaraga bazananye turaba mbega bizoborohera kubatera n'ibiki bizaba bimeze gutyo. So rero nivyo tugiye kuraba mbega Amerika izoshobora gutera mbega Amerika ashoboye gutera Iran gute mbega Amerika vyayoroheye gute ko Iran tuzifise defense komeye ko nzi Iran nabo atari abantu boroshe vyayoroheye gute. So ni ibintu byoroshe ku banyamerika ni ibintu byoroshe urabaza abanyamerika uko bigenza ni ibintu byoroshe vyabaye ibintu biri simple icambere cyo tuvanye Amerika ashobora gukoresha satellite kukuraba urazi ko afite ama satellite atandukanye muri kona zose z'isi mu mpande zose z'isi mu mpera zose z'isi zose urazi ko afite ama satellite bashobora gukoresha satellite zo kuraba cyangwa bagakoresha bomb B2 bomb spirit B2 bagakoresha iyo B2 urabizi ko B2 ziba ziri izi B2 ziri everywhere kwisi burya ibintu mutazi niko mutazi buri gihugu cyose man kiba gifise B2 ituma information reality information ku banyamerika baraba what's going on ko B2 ni kintu utazigera ubona ni ndege utazigere unakeka kwibaho canke ko iri mpande yawe. So ni ibintu ishobora gukoresha. So usivye nivyo abanyamerika bafise defense bubatse sinzi ko agiye kuraba video nakoze mu misi heze ndabereka ukuntu ubuhanga bakoresheje binjira muri Venezuela uko babigenje uko bishe defense y'abashinwa n'abarashia uko mbese byinjiye. So nungana uko vyagenze vyabaye simple urumva vyabaye ibintu vyoroshe kuri bo ku banyamerika. So abanyamerika festival bafise nakubwira atakumaje kukurabisha izo za B2 canke satellite bomba satellite izi za B2 za bomba satellite canke bakurabisha satellite zisanzwe bashaka kukurabisha bafise defense bubatse muri Iran urabizi ko bafise ibirindiro regime abanyamerika bafise ibirindiro muri regime za Dubai urumva za leta z'Abarabu urumva za Oman za urumva babafise ibirindiro bitandukanye. So muri rero barubatse iyo bitwa force lockout force lockout ni defense y'abanyamerika bubatse urana ko cagihe bayubatse vuba verema bayubatse vuba cane mu gihe bashaka kugira ngo batere bayitere Iran bamaze gupanga gutera Iran. So bayubatse cagihe mu mwaka uheze cagihe baze kubombarika bashaka kwica ibirindiro bikuru byo gukora ibombe za nuclear cyo byo kuri ibibombe vya kirimbuzi vya Iran uko aba Iranian plastic bomb something like that uko babirimbuye uravyibuka ko byo bakoze mu mwaka uheze byo babakoreye aba Iran barimbuye ikirindiro cabo cari hasi mu buvumo mu musozi arico kintu bavuga ko arico bakora bariko barakora ibibomu vya kirimbuzi. So rero nivyo Amerika bakoreye. So niho bace bubaka iyo force lockout. So izo force lockout ni defense abanyamerika ashobora gukoresha kugira ngo batake buri gihugu kiri muri regime. Ni buri gihugu cyose buri gihugu cyose kiri regime ni ibihugu by'Abarabu byose Middle East Middle East bose bihugu byose burya abanyamerika bubatse ahantu bo targetingira kurungika kwica ama defense yabo nubwo bari ama defense y'abashinwa canke n'abarashia kwirungika. So your force lockout force blockout is just like nyene ni force ikora ibintu bitatu urumva so ituma utumva ende igatuma utaraba ende nikica. So irica ikahakinga ende nama virus nyine urabyumva. So ni force ni defense y'abanyamerika n'abaisrael bakoze kugira ngo bizobiri easy kugira ba affecting canke bice kiringe ziya defense z'aba Iran bakoresha kugira bakoresha muri air defense zabo like ngiyi 200 canke 400 y'aba safe uyifise mbese iyo defense y'abashinwa n'abarashia ubu kuri safe umva ko umeze neza ni nayo
ntuzenya yishimira Maduro Nicolas wo muri Venezuela yishimira ababwire ko arinzwe ngo nta na kimwe azomukora ariko bamushikiriye nka kujya umuntu aza kwaruza inyoni mu cari cayo. So urumva rero ko ari ibintu babisa, so bafise rero default block, so ni bashobora kuyikoresha kwica defense zabo barashia n'abashinwa ca defense z'aba Iran bishobotse, canke mu gihugu cyose ca regime, mu gihugu cyose kirongwe na regime, ca mu gihugu cyose ziri muri leta zimwe zunze Abarabu zose ko eban ari danger bahita babera. So uko bagonze barakuraba iyi lock force ni force ikora ibintu bitatu nabikubwiye, ikora ituma nturaba ntiwumva kandi ugapfa. So umva nivyo bica nivyo bakoresha kwica systeme y'abantu, so systeme y'umuntu. So baba bazire ko umuntu ashobora kuruha akaryama, right? Shazi ko umuntu aruhuka. So abantu uko bakora barabatakinga bakamikinga shwa ko batipe baruhutse, hama bamaze kuruhuka baca bafata phone zabo, defense zabo nikire ca bakakimenamwo violence. Urumva akagikwizamo violence bakoresheje ya force broke out. So you broke out, the force broke out niyo bakoresha violence. Amerika ishobora gukoresha violence kugira yice network za defense, kugira nizi counting. And bamaze kuruka bamaze kurungika izo violence ama network acapfa, kandi avuga ko bashaka ba blocking ibintu byose, ba blocking computer defense, baka blocking phone defense, ibintu byose mbere yabo bikoreshwa n'izo defense zose bica bipfa bigata birangira. So ico baca bakora bica biba easy, baca barungika majet yabo. Abanyamerika bafise amajet abiri ebana ya danger, ashaka guca ntumenye icarico kandi ashaka kukurasira kure. Ashaka kuba yibereye kora agaca kurasa. So baca barungika amajet abiri bamaze kwica violence yikire kugira ngo amarezo yanyu ntakore, umugiye mu kigwano kugarura amarezo baca baza bagaca baripura defense zanyu, za defense zishobora kurasa indege zabo zinjiye mu kirere canyu, baca bazirasha. Bamaze kuzirasha bica biba simple kwinjira mu gihugu canyu. Ni nkiswa zinjira mu mugina canke ni nk'ubunyegeri bwinjira aho butaha. So usanga ari ibintu byoroshe. Acabuni indege zabo rero za ndege z'amajita ama helicopter akomeye atavugura zikuba yafise mesh cyane. So baca yatuma mu kirere canyu gica kigotwa, baca baja south north west, yani igihugu canyu cyose kiba kiza ndege cyazinjira. Iyo maze kuburasa iyo maze kubuziraho violence nyene, muravyumva nyene iyo violence, phone zanyu ntizikora, computer zanyu ntizikora, muko muragwana no kuzigarura mubana kandi biki bigenze gute, mwinjira kugira mugarure ivyapfuye. So nabo baca binjira bafise amajet, nakubwiye bafite amajet abiri arenze yakawe nubwo buri kure, bahita barasa camene izo defense zanyu zorasa indege, zibiri indege zigira zinjire mu kirere canyu. So bamaze kuzica uvurumva mu musigaye muri empty, babazi bomoye ntimukiba mufise ubushobozi bwo kubazibira, baca binjira rero baca batuma za jet zitandukanye ebana hasi no hejuru mu buseruko, mu burengero, mu buraruko, mu manuko, hose baca bahagota mu kirere. Ikirere canyu skari yanyu yose bigoswe, umva naho uzobacikira. Ushobora gutuma ikintu cyose bagaca bagira iki, bagaca bakibroka, ugatuma ikintu cyose bagaca bagira iki, bagaca bagifungira aho nyene. So wumva ububaye zero, wumva ubumaze kugotwa. N'abayirani niko babagenjeje, na Irani niko bayigenjeje, bakoresheje ubwo buhinga nyene, bakoresheje ubwo buhinga babarungika ama violence nk'ura bikubwiye, babarungikira violence, and then ikirere ca Irani kiba kirapfuye, gipfuye abatipe bora kuntu beciye binjiye fresh ata kibazo, binjiza indege zishika mu 8, indege zishika mu 8 mbatari 10. So zose zinjiriye mu kujyo no mu buryo no mu bumoso, mu bubafu no mu buryo. So rero ko babagoteshe, ko babagoswe ahantu hose mu nzira zose zishoboka. Umva ko ikirere baramaze kugigota, nico gituma vyabaye izugira bafata izo target zose kugira bamenya barida, bamenya abashefu 40 barihe. So umva ko babakubitiye hamwe ko bari mu nama, ngira babateguye musi bari mu nama, bari muri komite y'abapanga redo zokora iki. Urazi kumenya Amerika akura umwanya wose kandi agutera umwanya wose agushakiye. So baba barangije. So bamba ko Amerika ngo yisha abantu abategetsi 40,
abategetsi 40 baba Iran bose barangije kandi avuze ko bariko baranamena muri aka kantu tuvugana ko bamenye amato 9 zigwanira mu mazi za Navy, bamenye na Navy headquarter ya Navy yose bayimenye ya Iran. Iran nta Navy ifise, nta Navy, nta igisirikare ca Navy gifise. So urabona ko ari ibintu bikomeye, ari ibintu bitoroheye Iran canke regime kiujumura kabisa, nako ari ibintu bitaboroheye cyane. So reka tugene kuri uraba imbaraga, uraba ibintu honyene nubwo uvuga ngo tugwanire hasi tukoresha imbaraga za Air Force cyangwa ibiki. Reka tugane mu mazi mu bwato, raba nk'ubu bwato bwa Recon bazanye, urumva Beacon ya Recon boat. So ubu bwato bwa Recon bazeka babaka amato abiri, amato akura akomeye cyane, ubona ari amato y'imbaraga cyane, haba mwijoro haba hari ready gufata action, gukora action, haba hoba muri season imeze gute mubiki ibi ready gufata action, gutera action cyangwa gukora mission yayo yahawe. So urabona ko amamato akomeye honyine nk'amato rakwereka ko amamato ahetse amajeti yabo amiya high professional jet mission. Urabona izi jet ni za jet zikubwira ziruka vya hatari kandi zinyaruka, za jet ziheka ibisaso bikomeye kandi za jet zitavuga, za jet zo kugucaho umwanya umwe kandi zikora mission umwanya umwe cyane. Ziheka jet 60 zifise helicopter 90, za helicopter zimwe zitavuga, za helicopter zimwe zifise nk'ambunda akomeye. Urabona, so urabona ko ari amata akomeye cyane, urabona ko ari amata kubwira ati kuri drone yari yo yose yova ahantu hose mu buryo bwose ko bari ready kwishuringa out, kwishuringa down, ikagwa hasi. So urabona ko ari amato akomeye cyane. So urabona ko Iran kweri yagoswe, urabona ko Iran atanu ifise isambira, Iran atanu ifise ikororera. Gusaba Iran nyene nabagabo nabo nyene n'abarabo bapfana ijambo, n'abakuntu bateba umuraka nawo bavuze ati ntitwopfa tudasambye, bisambiye muri za Dubai, za Oman, za Qatar, hehe kugira muri ivyo birindiro by'abanyamerika kugira ngo nabo bereke ko ready. Kandi amakuru mwe muri akanya avuga ko abakozi 3 b'abanyamerika bahasize ubuzima. So urumva ko ari ibintu bikomeye, urabona ko ari ibintu iyi ntambara sinzi hugi Imana dufashe icike kuko bigiye kuba nabi muri regime. Gusa ivyo mbona ibindi bihugu byose Iran ivyo byayiretse nta gihugu na kimwe kivuga. Russia nta kintu kiravuga, urabize ko Russia nta kintu yovuga ko nabo barayiretse iri kiratera Ukraine, barayiretse gutera Ukraine. Umva nayo ntiyo kwinjira abanyamerika muri mission ya kuko nayo yararetse nayo itera Ukraine. So Ubushinwa bw'urabuzi, Ubushinwa mane bwo bwibere ku kanoti ku bintu by'intambara bwo si cyane. So urabona ko Iran muri aka kanyo nta gihugu na kimwe cyo kirayifasha. So kandi makuru numva avuga ko buri gihugu cyose canke buri Taliban Pakistan, nako Pakistan bakora imyigaragambyo, abanyagihugu bakoze imyigaragambyo kuri ambasade y'abanyamerika, bako baragenda bagira ikibabomagura, bagira ikibatera umwiga, urazi ko bajya bari ko bimereye. So gusunyira bavuze ati babwiye Taliban cyabwiye abandi bantu barakada ibindi bikose nyene bishobora gufasha Iran, babwiye ati mukinjira turabafise namwe ibaca turaca tubafuta. So urumva ko nabo batinye imbaraga z'abanyamerika ko zitoroshe. So abanyamerika rero urabona ko abantu bakomeye cyane, bafise imbaraga zihambaye cyane. So nka Iran rero sinzi cyane nka Amerika na Israel bafatanye, mani ni hatari, bagukoraniye ni danger, n'umuriro. So ariko urabona urabona ko Iran nayo ikomeje kwigwanira. Iran wazi ko ifise ibibombe bya plastic, urabona ko bazifise. So rero ikintu bavuga ko Amerika cyane yateye Iran, Amerika yatumye itera Iran nuko ngo Iran yase kumvira Amerika yababujije gukora ibibombe vya kirimbuza ariko bakaguma babikora. So bakaguma babikora. So uravye nko mu mwaka uheze kuntu baje kurimbura
headquarter yabo yakora ibisasu bya kirimbuzi byari mu buvumo mu musozi bakaronka bitu ikabikora ikabarimbura umva ntibahazwe ntibashizwe impaka bavuze ati twebwe abanyamerika nta kintu badukanga abana twe tugomeza gukora ivyacu umva barahinduye ngo baguma bakora ibindi so intelligence y'abanyamerika nayo yarabonye ngo ko bayiraniye n'ubu bakora ikibomu gishobora kurocinga muri leta zumwe zunze Amerika leta zumwe zunze Amerika so urumva ko muri leta zunze zumwe Amerika ko urabona ko muzenya Irani yuhava igira iki ibinjira ikabatera so urumva ko wabitanze hakiri kare so urabona ko Amerika kabisa imbaraga ifise Irani simbona ko Irani havitobora gusa Irani nyene irafise bomb zikomeye irafise bomb za plastic bazikorera hasi kandi zose ziri mu buvumo shobora kuzituritsa bari mu buvumo batazi ngo baziturukije ryari cyo nabo zikabashikira defense yaba Israel canke defense y'abanyamerika urumva Golden Indom irakora man uravye amabombi Israeli Tel Aviv kirafata ibana n'ibintu bikomeye Israeli kirafata amabomba akomeye cyane irikasamira mu kirere Iran yabarunkiye nk'amabombi igihumbi ndagasa nk'ibihumbi jana mu kirere n'amanyenyeri baguma basamira mu kirere ariko Golden Indom urabona ko ikirakora akazi bombi imwe yonyene ngo kariyo yatoboye ikabomora inzu canke apartment y'abantu abantu babamwo abanyagihugu babamwo ariko naho nyene abanyagihugu bakaze kaba bavuga ko umugore umwe ari we yapfuye abandi 8 canke 9 bagize iki bakomeretse batwaye kwa muganga so umugore urubona ko Irani nayo yabahaye umuriro ukomeye gusa niko nyene bubatse defense sinka mwaka uheze babakubise defense zabo zikamaramara bombe za plastic zaba Irani zikabatobora zikica abantu benshi so mugore urabona ko wabwiye ati hey no we know you guys we already know you so turabafise so urabona ko ari ibintu bikomeye so dusengera aba Iranian dusengere Irani dusengere n'abarabu endeni gusa mugabo nabo ni kutumva kwabo bumva kutakora ivyo bibomo vya kirimbuzi ntibavyumve ngira ibi byose ntibavyarabaye kandi abizi ko Israeli nka Irani rose nka bombe za kirimbuzi we sa isi yo bigowe man antipe sometime ari nyine baba bicwangumu bakabukundi umva nka Israeli yo bigowe nta jambo subira kugira muri kajya gace aba Irani bafise nk'iki bombe ca kirimbu bombe nuclear cyangwa ikibombe ca kirimbuzi so urumva ko bitoba vyoroshe wonyene n'ikintu kivuga bagifise izi bombe plastic n'izi drone zabo ntibaba kivuga harakano bakoze ico kiboro byari kuba ari dande so urabona ko umunyamerika yakoze mission ikomeye ngo kandi nano baracakora mission bako Trump aguma yihanikiza Iran ntigira icikora kuko nike gikora ngira kubitwa hababara arangira kubitwa inkoni itigezwe ikubitwa n'umunsi numwe kuva ibaho Iran so urumva rero ko ari ibintu bikomeye mbega bigiye kumera gute mbega regime igiye kumera gute so murabona ko Iran nyene ari gihugu ubona naco ubunyene ari cyo cyonyene cisanze cyonyene nta gihugu na kimwe ko kirayivugira nta gihugu na kimwe ko kirayisambira nta kimwe yonyene niyo isanze ari yo yonyene kuko Amerika arakubwiye ngo umunsi twaje twagutera wibaza kuri kumwe n'abantu ariko umunsi twaje nta muntu numwe abantu bwimva ko bazogufasha bazogufasha tuzogufata wenyene kandi nta muntu numwe azoguza kugufasha so urabona ko ari ibintu bitoroheye Iran urabona ko Iran itoroheye abantu abategetsi 40 bose no premier minister wabo urabona ko yamaze gupfa urabona ko bamaze kubura abakomanda bakomeye bose ko bamaze gupfa mbega birahererahe reka turabe uko bizogenda ariko Iran urabona ko igifise imbaraga zike kuri Amerika sinzi ko yishobora sinzi uko bizakugenda ariko reka turabe ngo birahererahe so guys I hope mwanyumvise kigana think wabonye uko imbaraga za Amerika ibaza ko nawe uri hakwijwi urabe mbega ninde aza gutsinda hagati y'intambara I think ko Iran izabwira igahagarika cyangwa ikababwira ati twemeye tubivemwo basi byarangiye cyane turaraba uko bigenda so mwakoze guys kunyumviriza yarije African King mwakoze kumviza kukurikira tuyage Comcast TV yarije kuganira na yarije ayikaganira namwe sorry so ndakeka ko
mwa enjoyings ko kuri ibi bisanga biko birabera Irani muri aka kanya. So ciao ciao guys, abayisilamu bose ndabipfurije Idi Mubaraka, Ramazani Idi ntiragira Ramazani Mubaraka, ndabipfurije ndabipfurije aba Iraniyone bose kwihangana na regime yose majority kwihangana muri ibihe bitoroshe barimo. Murakoze cyane kunyumviriza. See you next time. Nimba utarakora subscribe uyikore subscribe right now. See you next time. Ciao ciao.